Yes my people, mumeze gute? Turacane muri Easter Award. Nibirori bidasanzwe ni vibe y'ubumesha. Uno mwanya ndi kumwe n'umwe mu baririmbyi novuga yuko bashoboye kugira ico bakoze muri rino higanwa. N'umuririmbyi yashoboye gutahukana Easter Award l'année passée umwaka uheze edition igira kane. Ni Ebadass Dhozen. Niwe turi ko mu no mwanya tuvuga ngo tuganire akanya gato yatubwira ukuntu ibirori ariko arabibona. My brother, umeze gute? Ya ni bon, turakomeye. Urakomeye? Ya. Wiyumva gute muri no mwanya uri ngaha? Niyumva neza kubera ndi kubona amahiganwa y'abandi baririmbyi nkuko natwe twabikoze, vraiment ibintu bimeze neza. Nizera ko waronse ubutumire bwo gushika ngaho no munsi. Ati? Wararonse ubutumire bwo kuburi ngaho no munsi. Ego naburonse niyo mpamvu ndi ngaha. Nubwo ntari kuburonka ntari kubanga kubera turabana dukunda umuziki wacu. Waje gushigikira abandi baririmbyi. Ndifuza kumenya ibirori uri kubibona gute? Abandi baririmbyi bariko baraza inyuma yawe uri kubabona gute? Baririmbyi bacu vraiment mbona bashoboye kandi ibintu biri kugenda neza. Wowe kubwawe uri ku ruhe ruhande? Buri muntu abafise umuntu ashigikiye. Uribaza ko ari ndashobora gutahukana ihiganwa ry'uno munsi. Turi muri demi finale, ejo ni finale. Je nshigikiwe abaririmbyi bose, ndindiriye kuraba gusa ninde aronga amahirwe no munsi nuko ejo muri finale tuzoba turi kumwe my brother. Tuzoba turi ngaha. Akajambo kamwe kuri Izere FM yashoboye kudutunganiriza rino higanwa rikunda kuba buri mwaka uko mwaka utasha. Icyo no shimira ni radio yacu Izere FM kuri aya mahiganwa kubera yari guteza imbere abaririmbyi. Vraiment ni ikintu cyiza cyane kandi babandanye uko. Umuriyoni umwe ku mwaka wahera uno mwaka undi muriyoni. Nizere ko tuzosabikanya my brother. Ibintu biraryoshe vraiment. Ibikorwa ni byinshi. Asante sana my brother, akira bitanu. Yes ni Arto Promoter turacari mu kibanza umunezero udasanzwe ni vibe y'ubugesera. Uno mwanya rero shobora kubaza ngo ndi kumwe nande. Nizere ko bamaze kubona kuri screen umuririmbyi turi kumwe ni Fenji umuririmbyi abikora fresh hano mu gisagara cyacu cyiza ca Rumonge. Wibaza ngo ngenda mubaze biki? Gumana natwe. Fenji, mambo vipi my brother? Fresh. Umeze neza? Ego ndashima. Reka ndagukeze waberewe my brother. Merci beaucoup baba. Turi mu higanwa twaje kuraba ibirori by'ihiganwa Easter Award. Kuri wowe ndifuza kutubwira tuganire kuri bino birori by'uno munsi. Wabibonye gute bitunganije gute my brother? Mbona ibintu bimeze neza vraiment kandi ndabikunze tu bagire esprit abana ko barahiganwa. Nk'umuririmbyi waje gushigikira abandi baririmbyi bagenzawe. Nakaye kantu wabonye abaririmbyi bagenzawe baba gusumbya kuri stage bariko barahiganwa canke nike kintu ubona boba bari nyuma kuri wowe? Boss kuvuga babasumba canke je ndabanda basumba ko baragerageza ko before ko bara performinga bien ariko kuvuga ngo je ndabasumba canke bene baransumba bado. Ku ruhande rwo bateguye rino higanwa ubona baritunganije mu buryo bwo sivyo cyenda bipinze gute baritunganije my brother ubona nakaye kanengero n'ikiye kintu bahare birengagije gukora iki my brother? No awadi ya mbere mbonye mu Rumonge yakozwe na Izere ifise ivurugu. Ivurugu igiye niyo dushaka kumenya my brother. Navyo bapanze neza. Harimo demi finale na finale. Nibaza yuko mu gihe bimeze uko ariho ibintu biba bimeze fresh. No ko bariko baradukurikirana nibaza yuko barashobora kwibaza ngo ibintu niho biba bimeze fresh. Kubgaho uvuze ko harimo ivurugu. Nihe vurugu rero? Hariho demi na yani na final. Iyo final urumva izogera ejo dimanche. Before ikishaka kubwira bakobra gintu by'ubuhimbirike ibyo ni bwa meje ndabibonye soko before JFNG kabisa bariko baraturusha. Urumva uyu munsi baza ejo abandi baje uyu munsi ejo bazogaruka bari kubaho umwanya abandi baririmbyi bagatora umunsi soko bakagirana umunsi kuvuga yuko bakabahindwi bakarondera indirimbo pana indirimbo mu gomihire ganwa soko ngino ndabonye to before uko byapanze muri award ni vyiza. Nuwe muririmbyi waje gushigikira wowe ubona yuko ibikorwa bye bimeze fresh aba kuri stage performance ibintu bimeze fresh. Nuwe muririmbyi wa mahirwe? Bose bakoze neza to before abapeti bacenga abaririmbye bari babiri before banjoheye bajya bajama banjoheye kandi bakoze neza ububahwe.
urabona ko aribo bazoshobora gutahukana rino higanwa biravana nko abajaji bakora birabanga jewe dari kubaha ya banjohe vraiment ya banjohe reka tugushimire kuri kano kanya gato ushoboye kugira icyo uvuze kuri bino birori my brother thanks sana ya turi kumwe sana Ardo promoter Mr. Connaisseur Noir Afrique bra ni Ardo promoter Mr. Connaisseur Noir Afrique urashobora kubaza ngo bimeze gutosha muri Izere Award ni vibe y'umugesera vibe idasanzwe uno mwanya rero wimva ngo ari kumwe nande ni zero ko amaze kumubona kuri screen zacu ndakuramutsa my brother fresh wazima si tuko fresh wimva gutera my brother ndi fresh ngani blood baby Vicente my brother nigiki wabuze reka mpera ngaho nyene nigiki cyabuze kugira ngo uno mwaka ntitukubone my brother na kimwe cyabuze gusa habaye akaretare ko kubimenya nagiye kubimenya ncerewe kabisa birabaye uko mugabo ntaco imbere ni heza ndibaga nigiye kintu rero uno munsi ushima mu birori biriko biraba uno munsi nyene hano nyene turi wapi nana kimwe ushima my brother mbona umengo ibintu bimeze neza nkuko genda bimenyereye ya ni hantu rero batakomereje batashize inguvu cyane ni sono no kureka abana bo mu Rumonge bipange neza kugira bose bavyumve bavyitabire bamwe twabuze umwanya twatevye kubimenya kuko iyo tubimenya nzwe twari kuza kuko mbona umengo harimo abantu sinzi ukuntu bimeze ari umengo ari akabuze sinzi nawe kubibona nta nibicangamutse kandi demi finale na finale ari ukuntu umengo nibimeze neza nkuko tubimenyereye ubu bibaye no munsi ejo kandi vyongere bibe urumva sinibaza ko bizoyo hari Jesse ndabibona neza nibaza kubita aho nyene nakaye kabuze rero my brother ni kubera yuko batashoboye kubaho umwanya ngo mubimenye batange igihe kirekire cyo kwiyandikisha oya byoshikaje nkaba nta byumvise kuko je kenshi simba ndi mu Rumonge kenshi fresh turi muri kino kibanza abashoboye guca kuri stage nizere ko babonye abashoboye guhiganwa nuwe muririmbyi kuri wowe ushobora guha amahirwe ati uno muririmbyi yankubise neza cyane yabikoze neza cyane je abaririmbyi bakoze amateka babikoze atariho ndi mugabo bambari ati nakana banejereje abantu ni nkande rero wumvise bariko baranuganuga my brother je numvise Tiger Breeze ubundi noga numva D.Y.D canumva yuko my brother Famous naya ndirimbo yiwe babagoro yabikoze neza yes bishitse muri abo wumvise bakubwiye ko babikoze neza ntihaboneke umwe atahukana rino higanwa kuri wowe vyakira gute my brother oya byo bibabaje kubera je kuvaho nshikiye nta kintu ndabona yuko cyo bari cya special kabisa ahubwo ndababaye gose Izere Award twe tumenyereye kuvuga ngo harimo beef Izere Award twe tumenyereye yabaye bwa mbere mu mbuga muri stade yubatse nyakwigendera nkuru nziza twabonye kiriya gihe yari amateka niyakurikiye abati Salonike ba Arnovich yari amateka Izere rikiragirane sinzi gituma sinzi yuko ndiko ndavuga nabi mugabo sinzi ko ariko tubibona muri rusange mugaje niko mbona mu ncamake ukuri kuravugwa mu gihe uvuze ukuri sinibaza yuko ari umuntu yava akumva nabi cyangwa gutahura akutariko reka tugushimire my brother merci beaucoup ni Ardo promoter Mr. Connaisseur yes ni Ardo promoter turacari muri Izere Stadium niho twibereye jewe ni Ardo promoter Mr. Connaisseur Noir Afrique amfano na ambassador muhuza ndabidadanure urashobora kwibaza ngo ndi kumwe nande kandi ni Uncle B Money Classic no mutugira ngo tuganire atubwire ukuntu nawe nyene ibino birori ariko arabibona bya Izere Award Uncle B my brother bimeze gute yeah fresh boy fresh nigga safi sana tuko poa tumekuja kusherekea show nini Izere Award maniga wasa nigga yes ariko nakubwira ko wabere my brother Wanjombe liko thank you so much nimevaa Wanjombe nguo za kampuni yangu za studio yangu na zipo studio welcome usio mwanangu kabisa Uncle B ini Izere Award edition igira gatanu my brother uriko uyibona gute canke wegereranye gute na Izere Award zarenganye my brother Izere Award uno musi diferasa cyane kubera Izere Award niyo ya mbere baki abaririmbyi benshi kuko iheruke ya mbere baki yatanguye baki abaririmbyi 17
iya kabiri bakira abaririmbyi 22, iya gatatu bakira abaririmbyi 19, ariko iya gatanu niyo ya mbere bakiye abaririmbyi 30, kandi niyo ya mbere izoba iminsi 2. Iwumva yafise itandukaniro n'izahise. Itandukaniro rero ni ikihe kintu ubona bakoze kiryoshe? Ni kubera yuko egira tandukanye n'izahise. None bimeze neza? Bimeze neza, abantu bayitabiye baje kuraba abaririmbyi bari hano nka bose. Bimeze fresh nigga. Uncle Moe Classic yabuze iki kugira ngo kimubone muri no heganwa ono mwaka? Je ibintu by'uburimbi naragaritse ndi producer. Mwino Izere Award y'umwaka irimo abaririmbyi benshi cyane nakoreye indirimbo. Urumva sinaye gushobora gukora indirimbo ngo njyemo muri Izere. Nayo nashama indirimbo nkarengana. Abaririmbyi ariko bavuga ati wowe dukora indirimbo nabi, wowe wakoze indirimbo yawe yarenganye. Niyo mpamvu nakoreye abaririmbyi ntashimye kuza muri Izere Award. Reka rero ndakwibarize kano kantu dushana n'abasozera. My brother Uncle Moe Classic. Kuri wowe nuhe muririmbyi yabikoze fresh. Woha amahirwe akashobora gutahukana ino higano. Ikintu cya mbere kamaye big up sana aba band family bo kumugomere. Ndabahungu beza cyane bagiye kuri stage baberewe. Bagiye kuri stage bambaye neza, baronse n'abafanzi ibintu byinshi cyane. Ndabipfuriza amahirwe kabisa. Ubundi wa kabiri yanyoheye ni Mr. DYD Umuranga. DYD Umuranga, Mr. Muvundo ametisha sana. Uwa gatatu yanyishe n'umuririmbyi bita Big J Machine Gun, yari yaberewe cyane. Nijye ko turaraba uretse kubegwa ku ruhande yo kubegwa. Ninde yabikoze bigashimwa uha ikibanza ca mbere? Nabo bako mugomere. Abo bose ndakubwiye babikoze neza kuko mu bantu 30 nshimye vuba abantu 3 ko aribo bakoze ibintu nkashima. Kabisa. Abo mpigi ibanza ca mbere nimba Imana iza kubikora. Impera igikombe aba band family bo kumugomere uko bakoze neza, bafise indirimbo yanditse. Nankeka n'utanga ubushimo yavuze ati nukuri indirimbo hava inkoresha amakosa yagifugiyemo yagikureye mu kanwa. Reka ndagushimire kuri kano kanya gato ushobora kuduha my brother. Thanks so much. My name is Uncle Moe Classic, producer Moe Classic from Wanjombe boy. Thanks so much. Babwira ati hello wagwan. Po mumeze gute muraho murakomeni art promoter Mr. Concern Noir Afrique enfant noir ambassador muhoza ndabidanure Mr. Kampinzani. Yes, atwachari muri Izere Award. Nizere kuri kurabana kuri Clean umuririmbyi turi kumwe. Nibaza yuko wamaze kumumenya ni Msamaria Danielo. Reka ndakubwira igihangange mu muziki uhani wacu mu Rumonge. Umuririmbyi abikora bigakoreka, abikora bigashimwa. Imfura ya Izere Award niwe turi kumwe Msamaria Danielo. Reka tumwakire tumikaze hano kuri Amasinzo TV. Msamaria, mambo vipi my brother? Fresh unyama mwingi sana. Reka ndakukaze my brother, waberewe. Merci beaucoup. Hasi gushika hejuru. Ndabona yuko waje gushigikira abana neza wabyambariye fresh my brother. Oya sabana ahubwo n'abaririmbyi bagenzanje bariko baracaho naciye. Kabisa. N'abaririmbyi bagenzawe sabana neza karagateka ndetse n'icubahiro bahaye. Yego. Kuri wowe my brother nk'umwe mu baririmbyi babikoze bigakoreka ndetse bakanibera n'imfura mu kwitwarira Izere Award ya mbere. Abaririmbyi uri kubabona gute bariko baraza muri kino gihe ndetse banahiganwa muri Izere Award? Bariko barabikora neza, bariko baravyifatamo neza. Nka jewe Msamaria Danielo biranshimisha cyane kuba turiko turakora twese, turiko turakorana ishaka, turiko turakorana inguvu. Numva biranshimisha kuko sinojyoherwa mbona umuziki wo mu Rumonge wajyamye cyane. Ikintu cya mbere nobabwira nobahanura dukore kuko tudakoze twese umugani hariho sinovuga ngo umugani wanaka ariko hariho ijambo dukunda gukoresha cyane. Iryo jambo rivuga ati twese hamwe turashoboye, tugiye hamwe twese nta kintu na kimwe tutokora. Mu cyamake uko bahisemwo gukora mu runani tuzoshika kure. Yego cyane my brother, uratubwiye uti twese hamwe tugiye hamwe byoshoboka umuziki twawuteza imbere bigakunda. Ndiko nifuza kutubwira nirihe tandukaniro wabonye muri ino Izere Award cyo kimwe n'izina ni Izere Award yagiye aba? Ikintu nabonye cyambere, ikintu cyambere kwanza cyatangaje abantu nuko abaririmbyi ni benshi gose baritabiriye higanwa kuruta iyindi myaka yose yabaye mu Izere Award.
uyu mwaka bitabiriye cyane abarimvyi 30 ni benshi gose iryo ni tandukaniro rya mbere kandi rinini cyane. Neke kintu rero novuga ko ushimira Insamirizi Izere FM. Ikintu cya mbere no shimira Insamirizi FM nuko nta muntu numwe atobashimira ku kintu cyiza bariko barakorera umuziki wo mu Rumonge. Eka si umuziki wo mu Rumonge n'umuziki ndi kuko twese turiko dukora umuziki w'u Burundi. Nta muntu numwe atoshima ku kintu bariko barakorera umuziki w'u Burundi. Ikintu cya mbere turabashimiye kandi babandanye badufata mu mugongo uko babikora, babandanye bategura n'ayandi mahiganwa arutaya kugira habandanye haboneka ubushimwe butandukanye. My brother, novuga ko umuririmbyi akomeye cyane hano mu gisagara cyacu cyiza cya Rumonge ndetse anakunzwe. Ariko ndifuza kumenya nubwo umuririmbyi hari igihe bishika ugasanga uri kuraba n'umufana ugashigikira umuririmbyi kanaka mugenzawe. Uno munsi ndifuza kumenya nuhe muririmbyi hamahirwe my brother. Mu ncamake baje guhiganwa bose gusa sinovuga ngo uwa mbere ni naka ahubwo gusa icyo bamenya cyo nuko bose ntibashobora kuba bambere habura na babiri hagatsinda umwe rero baze kwakira ibiza kuva muri jiri kandi ikintu cya mbere nabonye jiri y'uno mwaka irakaze cyane gusumba jiri zindi myaka yose bariko bakora he cyane cyane. Ikintu cya mbere nabashimiye cyane nuko batanga impanuro cyane ku baririmbyi. Umuririmbyi yabyifashe mu kutariko baramubwira ati wabyifashe mu kutariko bakanamuhanura akanubwira ati mu minsi iri imbere uzobigenza uko. Icyo kintu cyanjoheye cyane. My brother, kuri wowe nizere kuri kurabikora ndetse bigakoreka. Wanaje no gushigikira abana bahani wacu mu Rumonge. Uri kuraraba Insamirizi yaduteguriye rino higanwa ndetse baranagerageza gushigikira cyane umuziki. Ariko ndifuza kumenya mufatwa gute nka mwebwe mwarenganye kera mwabikoze kera kino gihe muri ko mufatwa gute mu muziki hani wacu. Je ndibaza agateka baduhaye je ndibaza agateka baduhaye mwakabonye abantu bose bari ngaha babonye agateka nk'imfura Izere Award bampaye agateka bahaye uwo twakoranye uno mwaka Ebadass Dhozen mwabonye agateka baduhaye baradufata neza baratwubahiriza kuko mu ncamake baradutera agateka kabisa. Twiza nturaja kuri stage twizera ko tuzakubona aba dancers kuri stage muko nama nabikora uno musi hoho ndanabafitiye n'agakemanyi ndanabafitiye n'indirimbo nshasha tantu nahamwirumvikana uno musi barayumva content kuri Amasinzo TV reka ndagushimira kuri kano kanya gato mushoboye kuduha nizere ndiko barondera kandi tuzobaronka byoroshe my brother. Murakoze cyane ndabashimire cyane nsaba n'abariko baradukurikirana Amasinzo TV bakore subscribe abantu ntibagire gukora like na share kandi ndabibutsa yuko indirimbo zanje zose bazisanga ahantu hose urondeye Msamaria Danielo chundonga kama kawaida unyama mwingi unyamwezi sana igiti bwana content nuko indirimbo shasha ari surprise adufitiye no musi akira bitanu my brother ni arda promoter Mr. Connection wa Africa afano wa ambassador mhuza na bidatanure. Yes my people mumeze gute murakomeye ni arda promoter Mr. Connection wa Africa afano wa ambassador mhuza na bidatanure. Nizere ko uri kurabona na screen inyuma yacu ukuntu ibintu vyifashe turacari muri Izere Award ni vibe y'Ubugesera vibe irasanzwe. Uno mwanya ndi kumwe n'umuraperi akomeye niko pamoja na rap mkali hapa mjini Rumonge rap mwenye tunampatia heshima yake Pablo Moe my brother uko sawa? Niko vizuri mwanaume, niko poa kabisa. Unajisikiaje kwanza kwa hapa my brother? Nimekuja kusupport wanangu hapo naona kama kisa wanashindana hapo wanafanya mambo mazuri. Nimekuja kuangalia wanangu kuwapa support, nguvu moja, ushindi moja. Kabisa, umekuja kusupport wenzako waimbaji. Sasa nataka uambie wenye wako wanatazama hapa kwa Amasinzo TV. Kitu gani umeona Izere Award au mwaka umefanya vitu unavionaje hapa mwa Izere Award au mwaka? Mimi na support Izere Award kwa sababu inainua vipaji vya wasanii wadogo ambao wasiojulikana na wale ambao hawajajua kujitambua, hawajaona njia ni wapi na mwelekeo ni wapi. Ni vizuri zaidi kwa sababu vipaji vinakuwa vinaonekana, vijana wanakuwa, inawatangaza, inakuwa vizuri tu wengi kwenye game. Kweli sasa nataka uambie wenye wako wanatazama hapa kwa Amasinzo TV. Mwimbaji gani wewe umeona ameperform vizuri anaweza akapata ushindi hapa mwa Izere Award? Kwa mimi naacha kazi shiri bali iko pale. Kazi yao hiyo ni kazi yao. Kwa mimi huwa kusupport
wote yule atakayekuwa wa kwanza, nguvu moja, nishakwambia umoja ni nguvu mwanangu. Wewe ni raperi mkubwa hapa nchini, hapa mjini Rumonge. Sana hata tuambie, umeona raperi mwenzako kama ni Big J amepita kwenye stage. Umemwonaje my brother? Mimi kivyangu mimi na support tu kama nimekwambia, si ndio? Kikubwa tu tuache mashiriko pale, washabiki wako pale. Hiyo sio kazi yangu. Mimi kazi yangu kubwa nimekuja kwa support wenzangu kama wasanii wenzangu ili tupane nguvu kwa pamoja. Si unajua tena ndio hivyo. Tuko pamoja hapa muda finale. Kesho mfinale utakuwa hapa? Ndakuwepo kwa sababu wale ndio mimi na mimi ndio wao. Wale ndio mimi present na mimi nikiwa hapa nje na mimi na wa present. Unaona wale wako kwenye mashindano, mimi niko nje, niko pamoja na wao. Umekosa kitu gani ili huu mwaka tuzikuone Maizere Award? Kitu kipi umekosa my brother? Kwa mimi sijakosa kitu. Vipengele vyao, vipengele vya Izere Award ndio bado vinanibana mimi kuingia kwenye Izere Award. Kweli, tupatie sasa content. Hiyo ni content. Vipengele vipi my brother? Vipengele kama moja kwanza. Kweli. Hauwezi kula wali na sombe na rengarenga na shoe na nini ukavichanga vyote vikafanana. Game ni hivi. Leta beat tia pale tuchanane. Tuone mkali na lakini kama tunatia CD bado tunafanya show. Sasa unaona hiyo ni show, unaona kama kawaida. Unahitaji wafanye live music. Live music tutakuja kama wote, yani tuoneshe viwango. Kwa sababu kuna wasanii wanaandikiwa, unajua ile. Kuna wasanii wanaandikiwa, kuna wasanii wanaimbishwa. Ukishaweka side pale, hauwezi kujua kama nyimbo ni yake ama aliandikiwa. Kama nyimbo ni yake, weka live music pale tupambane. Wakichange wakileta wakisema eti nyewe wote perform ku live music, utakuwepo my brother? 100% kwa sababu live music ndio muziki mwanaume. Ile CD pale naona ile ni show kama kawaida, tunafanya playback. Yaani ukitaka hata microphone uizima unazuga tu. Lakini kama hata tuoneshe viwango na kuonesha nyimbo msanii ameandika kama ni yake. Watu badilishie mfumo kwa mwaka ujao, watuwekee live music na mimi nitakuwepo. Kabisa. Ila tu concert nyingi napenda kuangalia wewe ukiperform na perform ku playback. Kitu gani unakosa my brother? Ndio yale nimekuambia. Hii ni show na zile tunakuwa tunafanya playback ni show. Awadi kama awadi, pre-music simshaiona jamani. Kabisa. Yeah man, bye bye. Yes sir, Ardo promoter Mr. Concern Africa. Wow.